Nshuti bakundwa mwese mwadukurikirana muhereye ku mpande zimwe z'isi, reka turamukanye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi w'igenekerezo rya 11 Gitugutu ni umunsi ugira gatandatu mu bikurikirane by'ivyigwa byo kwiga indongozi. Nkuko mubibona turi kumwe n'abandi bakozi b'Imana, reka twidondorane kugira ngo dukorane noneho namwe no tuzi. Je ndiko ndavuga ndi Pastor Denis Shimirimana, Anje Akimana Evrine, nanje ndi Manirakiza Lieva. Nimudukunde rero imbere y'uko dutangura ikigwa nyezina, twishire mu biganza by'Imana dusenga. Turagushimiye uhoraho biremye wacu ko wemeye kubana nacu uyu munsi, maze ukabona ko ari byiza ko abana bawe twongera kunonoza ubwonko bwacu n'ibyanditswe byera. Reka mwe mu bawe yaradufashe kudutahuza, kandi iki kigo tubere umwanda n'urwego bizotuma kuri wa munsi tukubona mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hama iki kigwa tucize neza bavuze ngo ibindi byo kwiga no kuzirikana, kugira ngo umenye ibindi byo kwiga ni kuvuga ibintu bije byiyongera ku bya mbere. Twagiye dukurikirana ibi vyigwa guhera ku munsi wa mbere, none tugeze ku musozo wavyo ku munsi wa gatandatu, aho turiko turaba ndega twozirikana ibiki mu iki cigwa, n'izihe ngingo nkuru zagiye zigufasha canke zagiye zifasha kugira ngo bikunde noneho wumve umuzi, wumve inkomoko canke imvo n'imvano y'iki cigwa. Aha bariko baratwereka ngo Nehemiya yari umuntu akunda gusenga, kandi gusenga ni ubuzima bwa twese. Noneho turafise indirimbo yacu yo mu gitabo cacu c'indirimbo, inimero y'ijana itubwira ngo umuntu adasenga wese agize gute, yamana ivyaha vyinshi. Natwe rero iyo tubayeho ubuzima tudasenga, twama turi mu muzitane w'ivyaha, twama twugarijwe n'ivyago n'agahinda. Aha rero Nehemiya batweretse ubuzima bwiwe ko yari umuntu abaho ubuzima bw'amasengesho. Cete ca mbere Pawulo yandikiye ab'Itesalonike igice ca 5 usomye umurongo wa 17, havuze ngo musenge imisi yose, musenge ubudasiba, Imana yacu ihabwe icubahiro. Aha rero baravuga ngo Nehemiya yamana ntaryo asunikira umutima wiwe kubwo ineza y'ubwoko bwiwe, ariko ubu mu gihe asenga iciyumviro cejejwe caraje mu bwenge bwiwe. Yatahuye yuko niyashobora kuronka icemezo c'umwami hamwe n'ivyankenerwa byose byo gutangura ibikorwa hamwe n'ibikoresho, yaca atanguza ubwiwe umugambi wo kubaka uruzitiro no gusubiza itoto inkomezi z'ihanga ry'Abisirayeli, maze aca asaba Imana ngo imugirire ubuntu mu nyonga z'umwami kugira ngo uyu mugambi ushobore kuranguka. Ndasenga bitega ugutwi wumve umusavyi wawe uyu munsi. Arabandanya ati kandi mugirire imbabazi mu nyonga z'uwo mwubahwa. Nehemiya yarindiriye mu kiringo c'amezi 4 igihe gikwiye kugira ngo ashobore gushikiriza igisabo ciwe umwami. Imana yacu ihabwe icubahiro. Turabe iki cigwa ahantu kidutumbereza neza. Nehemiya hambavu yo gusenga yari afise no kwizera. Erega urashobora gusenga kandi ugakomoza isezerano mugabo udafise ukwizera. Noneho Nehemiya akomeza kwizera, ararindira igihe gikwiye kigeze, kumbure ko ijuru ritanga sinyare ati noneho shikiriza ca ciyumviro cawe. Igihe gikwiye kigeze rero niho twabonye ko umwami yaciye afata igihe kidasanzwe cyo kuba kumwe n'umwamikazi wiwe, maze Nehemiya nawe acaronkeraho akaryo keza ko gushikiriza iki ciyumviro ciwe, maze kiremerwa. Aherako afata akayira aragenda, afise inkomezi zidasanzwe, aca aremesha ihanga ryabo, maze baherako barubaka.
gatoya hariho ikintu mbonye kuri Yeremiya kuri natwe bikwiye kuturanga nk'abakristo uyu munsi. Nehemiya ibi byose biba yabikoreshejwe n'iki? Aha mu ntango y'amajambo uyu mwanditsi yatwandikiye yatubwiye ko Nehemiya yamana ntabyo asunikira umutima wiwe kubw'ineza y'ubwoko bwiwe. Bizigura yuko Nehemiya ntabwo yabikoze kubw'inyungu ziwe bwite, ariko yazirikanye abandi bose avuga ati reka jewe nemere sawe uhoraho, nemere uhoraho ndamwinginge maze akize ubwoko bwacu. Byerekana yuko nitwaba dusenga natwe, nitwaba tugera ikirenge mu bavugishwa n'Imana, dukwiye kumera nk'uyu Yeremiya mu by'icubahiro tugashyira abagenzi bacu imbere. Iyo dusenga ntidusenga amasengesho yo kwizana ko gusa, ahubwo tuzirikane n'abagenzi bacu, kuko aha biraboneka yuko izi ntambuko zose zagiye ziranga imibereho ya Yeremiya Nehemiya yabikora ku neza y'ubwoko bwabo. Tukwiye kuranga abakristo tukazirikana abandi cyane cyane kuko turi ingingo za bagenzi bacu. No mu bisengesho burya Nehemiya yarishyira kwibya ukanenga nawe mu bisanzwe niko karanga k'umurongozi. Ni ukuvuga ngo umurongozi w'abandi mu bwoko bw'Imana hari uburyo bwinshi, hariho Nehemiya, hariho Ezira, hariho na Daniyeli bagiye turuka muri ndongozi. N'abarongozi babonye ibizira bishikiye ubwoko bwabo bivuye ku makosa n'ibyaha bakoze bijyanye no kugaragaza icyo Imana yababwiye. Rero twarabonye mu gice cy'icenda cya Daniyeli ko Daniyeli yishyize ku ibicumuro by'ubwonga bwabo n'umuryango wiwe, naho nawe yaracumuye. Niho mu manyakuri n'ibyanditswe ntawe tubona ko Daniyeli yagize gutya. Akarero keza tugomba kurabira ko uno munsi abarongozi bacu eske iyo habaye ikintu kiba mu ishengero nk'ingorane kutumvikana kudahuza, baramera nka Daniyeli. Mbega intambuko ya mbere ni kwicara hamwe ni kujya mu cyumba bakinyegeza bagasenga Imana bayisaba inyishu. Niko bigenda, sindabyizera cyane. Mu bigaragara kafasha izi ntambwe turacyari kure. Tugomba gusaba Imana kugira ngo twongere iduhumure amaso tubone icyo umurongozi abereye agomba gukora. Nehemiya yishyize ku ibyaha by'ubwoko ihanga ryose maze ararisabira. hama ikindi nacyo aha muri iki kigo nyine hepfo aravuga ngo Nehemiya yarindiriye ikiringo cy'amezi ane igihe gikwiye kugira ngo ashobore. Umuntu yakwinjira ngo igihe gikwiye n'amezi angahe? Mu bisanzwe s'amezi ane imisi kandi Nehemiya amezi ane mugabo ku bandi wo mu mwaka cyangwa munsi cyangwa ubwo nyine. Bisaba rero gusa twebwe mu masengesho yacu ntitugire imvugo yo gutegeka. Uko utegetse ugashyirako n'ikiringo ibintu usabye bizoshikirako, kuko Imana ntabwo yumvira nkatwe kandi ikorera ku mategeko tuyiha. Urumva urashobora gusenga ugashyirako ikiringo ati ngomba ibi bintu Mana mu masaha 5 bizobe byagenze uko. Twaba tugiye gutegeka Imana. Muraze kubona mu y'amasengesho gusengera abagwayi uzawumva ngo ndategetse mu izina rya Yesu wakire kandi ngo ngahagize gute. Mugabo umuhanzikazi Ellen G. White arekana mu gitabo Ministère de la Guérison cyangwa umurimo w'ubuvuzi, arekana yuko iyo dusengera umugwayi tumuzana mu majambo akurikira, turamwereka Imana nk'umunyabyaha ari mu batumye Yesu ava mu ijuru aza kugira gute, aza kumupfira, tukamubira muri iyo shusho tukereka Imana raba ubere muri aho nibagira gute batuma ubamba mu musaraba namubona ko bibereye kandi byo guhimbara, turakwinjiza ugire gute umukize. Mugabo kenshi iyo hari amasengesho usanga umengo ni agomba kwimura Imana ikoroke tuyiteye mu nkore ize cyangwa amasengesho atuduze, ariko twadukwiye kuvuga ati bimere nk'uko ugomba tumasengesho ku musozi rya Yesu. Mu by'ukuri ibyo Yesu yakora bikwiye kubera akarorero twebwe, kuko Paulo avuga ngo munyigane nk'uko nanje niganye Kristo. Hanyuma yandikira ari Filipi naho mu gice cya 2:5 yongera yabwira ngo mugire umutima muri mwebwe nk'umuremyi Kristo. Yaba rero Yesu isengesho yakoze kuri ya musozi yarasenze
arasaba ati data usanga byoshoboka igikombe kindengana aho basabye nk'umuntu yipfuza yuko igikombe kigira gute kimurengana ariko mpamvu w'Imana maze kuzamwo nk'ubufasha buvuye kuri data acayongera ati ariko ntibibeje nk'uko ngomba bibe nk'uko wewe ugomba n'amasengesho yacu rero dukwiye kuvuga ati data nibe nk'uko wewe ugomba ariko na Nehemiya yarasenze hanyuma ararindira ikiringa Imana yagenye kirashika mugata itegetse mu mezi ane oya aya n'amezi Imana yenyene yashatse yuko ashika. Ikindi kintu mwigisha nagomba ngo abadukurikirana bazirikane twakibonye ku munsi wa gatanu ngira mvuge muri paragraph ya mbere twafise igitabo baza kubiraba aho umanitse avuze ati ngo mu yandi majambo naho yarazi neza yuko Imana iri kumwe nawe ngo ntabwo ubwo bumenyi bwamubujije kugoma yiyumvira mu buryo bwimbitse icyo yategerezwa kugira gute gukora nubwo wowe uzi ko Imana ari yagutoranije ugomba kuguma wiyumvira ingene igikorwa Imana yaguhaye ushobora kugikora kugira ngo ntumara amazi Imana yagutumye yego nkanemi nagikoze murakoze yego hanyuma aha muri iki cigwa baraduhaye ibibazo dushobora guhanahana ko ivyiyumviro na twebwe tugahanahana ivyiyumviro kugira ngo n'abandi bashobore kutahukirwa ivyagiye bivugwa muri iki cigwa dusabe mwene data Yeve adusomere iki kibazo ca mbere canke adufashe kukinoganza neza kugira ngo gitahuke tugihanahane ko n'abadutega amatwi bashobore kucumviriza. Twese mukivuga ngo mu nyishu ku kibazo cyo ku munsi wa kane bisigura iki muri Bibiliya isezerano rya kera isezerano risha ko bose abahamagawe n'Imana bategerezwa guhangana no kugumuka tubishire no muri kubu bategerezwa guhangana no kugumuka urebye muri kahise abakozi b'Imana jereka mvuge kuri Daniyeli nta kindi yahawe uretse yuko ari umuntu w'Imana akora ibyo Imana igomba mugaya Satani yanze akoresha ibikoresho bantu nyene kugira ngo baze kuburabuza icyo umuntu yahisemo yahisemo kuyoboka Imana murabona yuko hageze n'igihe bamufatira ku byagezwe babuze ikintu na kimwe bamufatira kati uyu muntu nta muntu yabonye icyo amwagiriza adafatiye muri ajya amategeko y'Imana ariko rero Daniyeli yagumye ku mavi iyi ntambara yo turwana ntabwo ari yacu ntabwo ari inyama n'amaraso bisobanura yuko kuyinesha ni Imana yonyene ubwayo nico gituma twebwe gushikira n'abatugwanya mu kuja ku mavi tugasaba mpemu w'Imana akaba ari batuneshereza mu izina rya Yesu amen. Reka turabe ikindi kibazo kimwe aha ngo turabe Nehemiya 2 umurongo waho wa 18 turasoma mu izina rya Yesu ndaheza mbiganira ingene ikiganza ciza c'Imana yanje cyabaye kuri jewe mbiganira n'amajambo umwami yambwiye nabo baravuga bati nituve hasi twubake nuko bariyungunganya bashirako bakora ico gikorwa ciza Yesu ashimwe ikibazo kiri ngaha ngo mbega ni ibi bigomba kutwigisha iki kubijanye n'ingene igishinga ntahe cy'umuntu ku giti ciwe kigira ubwaku n'ubushobozi mu bisanzwe aha abashaka kutumenyesha yuko niba hari ikintu Imana yadusezeraniye niba hari ikintu Imana yatubwiye dukwiye natwe kucizigiza abandi mu gihe abantu bashikiwe no kwihebura twebwe dufise isezerano tuzi ko Imana yasezeranye ku bwoko bwayo tukabaha ukwizera tukagira ati Imana icyo yahiye cyose itegerezwa kugishitsa kandi tukabaha no burorero ku bantu babavugishwa n'Imana ba kera ingene bagiye bahagarara mu gihe abandi baba bihebuye ikire ni ikintu ciza kigomba kutwigisha ko natwe dukwiye kuremesha abandi mu gihe bataye ivyizigiro ana gatoya nanje ico nokongerako aha igishinga ntahe cacu ku giti cacu kigira ubwako bukomeye cyane igihe Yosuwa bagenzi we baduganye ku musozi na Karebu bagiye gutata Yeriko wibuke inkuru abatasi bazanye bamwe bo mu matasi baraza bavuga ati n'ahantu
hari abagabo barebare tubageze imbere twoba nk'inzige botumira bwa mutsima noneho inkuru irandura imitima y'ihanga ryose imitima yabo iraranduka baravuga ati aha hantu ntidushobora kujayo ariko haboneka intwari zibiri Yosuwa na Kalebu bo bavuga bati ariko shirako muze tugende kuhatera kuko uhoraho yadusezeraniye ko ari bubagabure mu maboko yacu urabe rero iki gishinga ntahe uzanye inkuru yo kuremesha bituma n'abayakiriye barema mu mutima kandi bakagira ivyizigiro ariko uzanye inkuru y'agacavutu ukaza wijiriwe mu maso bica bituma nabo uhaye aya makuru baca bacika intege niki urakoze reka duheze kuri iki nyene iki kibazo kumbure abaza kugira ibindi bibazo bazotwandikira gusa hari ikintu tugomba gufata nka nkama igishingana cy'umuntu ku giti ciwe gishobora kugira ubwako n'ubushobozi turazi ku murongo wa 18 ngo Nehemiya yarababwiye ingene iby'Imana yamukoreye ingene ngo kugira ikiganza ciza bisobanura iki mu gihe yari umukevyi yabaye umukevyi koko akora nka kumwe Paulo yavuze ngo nukwiyo mujya canke munywa canke mukora ikindi kintu cyose mu bikoresho no gushimisha mu bukevyi bwabaye umusuku w'umwizigirwa aba umuntu hamba imbere y'umwami kugeza aho umwami agira confiance agira ubwizigirwa muri we maze bituma nacagira amubajije ati habaye yamaze gusenga hanyuma turamwishyura kumbe Imana nayo yari murindirije iki gihe gikwiye itegwa n'umwami ashobora kumwumvira rero natwe nambura umunyeshuri nambura umunyakazi aho ukora nuvuga ngo mu buzima bwa misi yose ashobora kumwigisha nayo gikomeye cyane nk'cyane ngaba kenshi tuko twitwara neza hari n'igihe abantu ku buzima tuzi nk'abakristo ahantu twiga batatuzi nk'abakobwa cyangwa nk'abahungu bemera Imana kenshi twagira ibibazo ugasanga twitwarana ubuzima rero bwacu bigomba kubigishinga ntahe nivuga butumwa Imana dufashe mu izina rya Yesu amen nshuti bakundwa mwariko muradukurikirana mwumviriza canke mutegera mufashanye natwe kuri iki cigwa c'ibindi byo kwiga no kuzirikana nta kindi nta yindi somo dukuyemo ngaha atari gusenga Imana tugasenga ubudasiba kandi tugahora na ntage twizeye amasezerano y'Imana noneho Imana idufashe kandi duhe kumva no kumvira mu izina rya Yesu amen dusenge turagushimiye umwami Imana umwami w'isi yose izina ryawe rihabwa icubahiro turakwihaye kugira ngo ukomeze kubana natwe uduhindure utugire ba Nehemiya uduhe kuba abantu bitwarika igikorwa cyawe kandi bagiha agaciro tubisabye mu izina rya Yesu amen